amahoro y'Imana mushobora byose abane namwe mwese. Iki ni kiganiro ikiyago c'inamashinga amateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro bya nyeniteka umukuru n'amashinga amateka. Inamashinga amateka irabandanya imirimo yayo ahanini igizwe no kwemeza amabwirizwa yorohereza bene igihugu no kugenzura ibikorwa vya leta. Mu kiganiro cuno munsi tubabwira ivyaranguwe n'abanyakuba bashinga amateka mu mpera zindwi ya nyuma y'akaruhuko bari bamaze mu kwezi kose bari kumwe na bene igihugu babatoye hariya ku mitumba. Nindwi kandi yaranzwe n'isozerwa ry'urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwari rumaze imisi 22 rumurikira ibikorwa by'iterambere mu gihugu cyose. Aho banyakubaho bashinga amateka uhereye kuri nyeniteka umukuru w'urwego ntibasigaye inyuma. Turagaruka kandi ku byaranze ibirori by'iyugururwa icese ry'isasa risanzwe ry'abashinga amateka ukwezi kwa Kigarama 2024 byabaye ku munsi wa mbere utangurira ukwezi nk'uko bitekanywa n'ingingo y'179 y'ibwirizwa shingiro mu ngoro y'amakoraniro y'inamashinga amateka i Bujumbura mu Kigobe. Ikaze kandi kuri mwebwe mwese. Aho ni ku rugabano rw'intara za Ngozi na Kayanza neza na neza imaridadi muri zone Kabuye aho komine Kayanza itangurira uri kuva Ngozi. Akanyamuneza kadasanzwe niko kagaragara mu maso y'imvukira z'intara ya Kayanza aho basanganira urumuri rw'amahoro rwari rwinjiye mu ntari wabo rubamurikira ruzananye mu ntara ya Ngozi hari ku munsi wa gatanu. Abanyakayanza uhereye kuri nyeniteka umukuru n'amashinga amateka buramatari w'iyo ntara n'izindi ndongozi eka nabene igihugu bari baje kurusanganira. Gwaciye rugana komine ya Matongo aho gwamurikiye ibikorwa byo kubaka umushinge w'inzu y'igorofa izoba igeretse kane y'ibiro vya komine yagutse ya Matongo muri ya ndinganizo nshasha y'igihugu. Nyeniteka Gerazi Daniel Ndabirabe yarafasha karyo ashimira abajejwe umutekano ndetse n'uwo wese aterera mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Niko gusaba bene igihugu wakaryo nkako kaboneka gake bakavyaza umusaruro mu kwiteza imbere. Nk'uko bisanzwe bivugwa aya mahoro rero n'umutekano tubivyaza ibikorwa. Uru rumuri rwaje no munsi kutugendera ntigwaje kugira ngo rugume hanze, rwaje kugira ngo turwiyumvemwo rutwinjiremwo mu mitima, noneho rutumurikire mu byo vyari byo byose tugiye kuzorangura mu buzima buri imbere. Ariko dushime ko urumuri rwari rwarahaciye umwaka uheze. Ibi rero turi muno munsi twovuga yuko ari ivyo rwarumuri mu mwaka uheze, eka tuvuge no mu myaka iri imbere rwashoboye kutushikanako, ruradufasha, ruratumurikira, n'uno munsi ruragarutse kongera kutumurikira mu mitima cane cane. Mwumvise ubutumwa baduhaye, turabatumye mwebwe mwaherekeje runo rumuri
turaba turi no mu bwenye n'icubahiro ko twebwe hano muri Matongo yaguye ubumwe ni sawa, ubumwe ni rya nawe mugabo, ubumwe ntiburondegwa umunsi umwe, ntibwubakwa umunsi umwe, n'igihe cyose. Nk'uko rero mwabivuze, urumuri rubandanye rutumurikire mu mitima, noneho bwa bumwe ugende butsimbatazwa kurushiriza. Kubwiwe kandi ubwo rumuri ngo rwamurikira mu bwenge bashobore gushishoza neza no gusobanukirwa ukuri n'ikinyoma kahise kababera icigwa kugira ngo bubake igihugu na rirya Imana yabahaye inguvu no gufatana mu nda. Ivyo mbere ngo bikazonatuma n'amatora yimirije mu mwaka w'2025 agenda neza, Uburundi bugume bwibereye mu iteka n'itekane. Umukuru w'inama nshingamateka ashimira cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu ku gikorwa kidasanzwe cyo gushira amakomine n'intara hamwe, yibutsa ko icabitumye ari ukugira zongereza inguvu zishobore kwiteza imbere ku murindi munini. Kubera iki? Kubera ko ibihe tugezemwo nibihe byo kubaka igihugu, byo guteza imbere igihugu. Ivya politike, amajambo ya politike make, ibikorwa vyinshi. Abanyamatongo rero yaguye, murabona ko byavuzwe, twebwe twaravyumvise. Turiko tugerageza kugira ngo twiyubakire ikomine izoshobora guhuriramwo amaserivisi menshi cyane. Mbega nibinakunda n'abandi tuzobadodesha aya makomine 3 duce tuyasaba uko byavuzwe, akore afatane cyane, afatane mu nda kugira ngo iyi komine tuzoyuzuze vuba. Imana yoduha mu matora tukaba twarayujuje. Ku munsi wa mbere niho inama nshingamateka yari iramutse yugurura icese ibikorwa by'isasa ryayo risanzwe y'ukwezi kwa Kigarama 2024. N'ibirori vyari bihagarikiwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe arongoye ubwo rwego, byitabwa n'abatumire batandukanye harimo abagize leta y'u Burundi, abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi n'abandi batumire biteka abatari bake. Mu ijambo yashikirije arashima ko Imana yasubiye guhuza abashinga amateka bose ari bazima inyuma y'ukwezi kose kw'akaruhuko, kwabahaye akaryo ko kuganira n'ababatoye bakabasanga ku kivi hari iwabo ku mitumba, kwihangiro ribaganisha kuri yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2024 buteye imbere mu 2026. Les honorables députés n'ont pas manqué l'occasion de se joindre au chef de l'État, son Excellence Evariste Ndayishimiye, et à toute la nation dans les activités de la caravane de la 18e édition du Flambeau de la Paix. Nous avons participé. Abashingamateka ntibibagiye kwifatanya na nyine icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abarundi bose mu bikorwa bijanye n'urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku nshuro yago ya 18. Twarifatanije n'abandi barundi mu birori byo kugurura ubwo rumuri rw'amahoro byabaye ku igenekezo rya 9 Munyonyo 2024 ku kibuga citiriwe urunani c'Ibuganda mu ntara ya Cibitoke. Twahavuye tuja kwakira urwo rumuri umwe wese iyo yatowe, twongera twifatanya n'abene gihugu mu bikorwa by'iterambere rusangi byatunganijwe bimurikiwe n'urwo rumuri. Mu nyuma twarifatikanije n'abarundi mu birori byo gusozera urugendo rw'urwo rumuri byabaye ku igenekezo rya 30 Munyonyo 2024 ku kibuga citiriwe Gatwaro cyo muri komine n'intara ya Kayanza. Two kwibukanya ko urugendo rw'urumuri rw'amahoro muri uwo mwaka rwatunganijwe ku civugo kigira giti Barundi twitorera indongozi zizodushikana ku mbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 no Burundi buteye imbere muri 2060. Inama nshingamateka yaranezerewe no kuba muri ivyo birori by'urumuri rw'amahoro
kuko aho rwagiye ruraca hose amajambo yavugwa harimo ubutumwa bunywanisha mu gihe haba hariko harakogwa imigambi y'iterambere rusangi ndetse hakavugwa n'ubutumwa bw'amahoro no gufatana mu nda. Inama nshingamateka iboneye akaryo ko gukeza bateguye urugendo rw'urumuri rw'amahoro aribo bitwa intwararumuri bafise uruhara ntangere mu gukomeza intwaro rusangi yitaho kubaho neza kwa bene gihugu abariho n'abazovuka muri kazoza. Pour adresser ses félicitations aux organisateurs de la caravane du flambeau de la paix, Intwararumuri, qui remplit un rôle essentiel dans la gouvernance démocratique, soucieuse du bien-être du peuple, aussi bien pour les générations actuelles que futures. Muri ako karuhuko baraye barangije rero hararanguwe ibitari bike uhereye ku bagize ibiro by'inama nshingamateka nk'uko nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe abishikiriza. Dans notre qualité de président de l'Assemblée nationale, nous avons poursuivi nos efforts de contribution à la construction d'une nation stable, développée, consciente de son histoire et redevable à ses héros. Nk'umukuru w'inama nshingamateka twarakomeje guterera agacumu k'ubumwe mu kubaka igihugu gitekanye giteye imbere kizi kahise kaco kandi gifise kumuzirikanye inshungu zaco. Twarifatanije n'abarundi mu guhimbaza umunsi wahariwe intwari. Yarindwi yahariwe gukunda igihugu aho muri uyu mwaka wa 2024 iyo ndwi yari ishingiye ku civugo kivuga giti urugamba rw'amasasu rwararangiye, urugamba rw'iterambere rurabandanya, abarugwanye duhaguruke duhangane nago twishimikije imbona kazoza ya 2040-2060. Kubw'inama nshingamateka ico civugo n'ubutumwa buhambaye cane butwibutsa imvo zo gukomeza urugamba rw'iterambere rusangi ariko hatibagiwe ivyiyumviro vy'amahoro na demokarasi. Ico civugo kandi kirashimangira ubumwe bw'abarundi no gukunda igihugu kikanahimiriza ugwaruka kwitanga rutiziganya mu kubaka Burundi bwa none kandi buteye imbere. Ntitwagejeje aho gusa. Mu kwezi kwa Munyonyo 2024 twarahuye n'abapasitori bahurikiye mu ishirahamwe nyafrika ry'impuhwe kugira ngo tuganire ibijanye n'uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu. Au cours de ce mois de novembre 2024, nous avons également rencontré les révérends pasteurs réunis au sein du ministère africain de compassion pour échanger sur leur contribution au développement du pays. Abenegihugu bo mu ntara ya Muyinga batewe iteka n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana aho bakoranye ibitari bike haba ku kivi canke mu guhanahana impanuro. Pour sa part, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a passé ses vacances en province Muyinga. Kubijanye n'ivyaranguwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Sabine Ntakarutimana yakoreye ibikorwa vyo mu karuhuko mu ntara ya Muyinga. Yaboneyeho akaryo ko kuganira n'abajejwe intwaro baho kubijanye n'umubano, umutekano w'aho baba, iterambere n'uburongozi bwiza. Yaragendeye ibitaro vya Rusimbuko biri muri komine Gasogwe kugira ngo yirabire ingene bikora. Yaranagendeye uruhongore rw'umworozi wa kijambere muri komine Muyinga. Ntiyibagiye no kwifatikanya n'abakenyezi hamwe n'abigeme bo mu ntara ya Muyinga mu nama yo gushigikirana mu kugwanya amabi bakoregwa. Mu gihe yabariko arifatanya n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaboneraho akaryo ko guhimiriza abenegihugu gukurikiza ibijanye n'amatora yimirije muri 2025, kubungabunga amahoro n'umutekano no kwima amatwi ibihuha vyoza bihungabanya igihugu. De prêter l'oreille aux rumeurs visant la déstabilisation du pays. Ku ruhande rw'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka Abel Gashatsi nawe yafatiye akaruhuko kiwe mu ntara ya Muramvya ari kumwe n'abenegihugu b'iyo ntara. Lors de sa participation aux activités de célébration de la journée de l'enseignant organisée dans la commune Mbouye, il a vivement recommandé aux responsables du système éducatif
à se dévouer à la réalisation. Aho yari yitabiriye ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha ryabereye muri komine Mbuye, yarasabye ashimitse abajejwe indero kwitanga batiziganya mu mabanga yabo mu gutanga indero y'akanovera ishingiye ku ndero runtu. Hambavu yo gukora ibikorwa by'iterambere rusangi, yacahimiriza abenegihugu kwijukira ibikorwa, gukunda gukorera hamwe, guhurikira mu makoperative no gushira hamwe amatongo kugira ngo umwimbu w'uburimyi wiyongere. Twobamenyesha kandi ko banyakubahwa bashinga amateka bari mu nama manuzwa jambo y'amakomine bitabiriye mu mpera z'akaruhuko kabo amanama adasanzwe y'abahanuzi b'amakomine ku rwego rw'amakomine yagutse mashasha. Ku rutonde rw'ivyigwa hariko na cane kwihweza no kwemeza vy'imfatakibanza imigambi y'iterambere ry'amakomine. Ku kijanye n'ivyo nyene twaragiye muri komine Matongo yagutse kwitabira ivyo bikorwa, hanyuma icegera ca mbere n'ica kabiri baja kwifatanya n'abahanuzi b'amakomine Muyinga na Muramvya. Hanyuma inama nshingamateka yarasurikiwe mu kiganiro cahuje amaradiyo cari gifise icivugo gikurikira: imyaka 30 iheze habaye inama mpuzamakungu y'i Beijing, tuje hamwe kugira ngo dutuze amabi afatiye ku gitsina. Élargie de Muyinga et Muramvya. Enfin, l'Assemblée nationale a été représentée à la table ronde radiophonique portant sur le thème suivant: 30 ans de la conférence de Beijing, unis pour mettre fin aux violences basées sur le genre au Burundi. Ku vyerekeye imigenderanire, inama nshingamateka yaraserukiwe mu bikorwa bitandukanye vyagiye bitunganywa n'izindi zo mu mahanga, eka mbere no mu bindi bisata harimwo no guhakarihiriza ubwenge abashingamateka n'abakozi b'ubwo rwego. Elle a également été représentée à l'atelier d'échange sur. Yaranaserukiwe kandi mu nama yo guhanahana ivyiyumviro kukungene guhimiriza umukenyezi kuja mu nzego zifatirwamo ingingo vyifashe. Ku bijanye n'imigenderanire hagati n'amashingamateka y'u Burundi n'izindi nama nshingamateka, abashingamateka baritabiriye inama nshingamateka yacu yari yatumiwemwo. Ni muri iyo ntumbero icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yitabiriye inama igira 18 y'ibiro by'abakuru b'amanama nshingamateka y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Inama nshingamateka yararungitse intumwa kuyiserukira mu nama igira 8 yahuje urwaruka rw'imboneza mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu isasa risanzwe rigira 4 ry'abashingamateka mpuzabihugu vya Afrika. Ikiringo cayo kigira 6 hari mu nama igira 2 yo gutora amategeko mu mugwi w'amahujejwe ivy'ubutunzi no kurondera uburyo bw'amafaranga mu ihuriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka FPCRGL, hamwe n'ikiganiro c'abashingamateka ku biraba umutekano n'ingaburo. Ku bijanye no gukarihiriza ubwenge abakozi, umugwi w'amahujejwe ivy'ubutunzi hamwe nabo mu nzego z'igihugu bari kumwe n'abarongoye abandi mu n'amashingamateka barakwirikiranye inyigisho zijanye n'ivyo umuntu ajejwe, ivyahamagariwe gukora mu bisata byose bijejwe gutunganiriza bene gihugu, kwirikirana hamwe no kugenzura ikoreshwa ry'uburyo buba bwahawe ivyo bisata. Izo nyigisho zabereye mu ntara ya Ngozi kuva kuwa 2026 gushika kuwa 2029 mu myonyo 2024, biteguwe n'ishure ryigisha ivy'intwaro rihawe uburyo n'ishirahamwe mpuzamakungu PNUD. Avec l'appui du PNUD. Muri risasa risanzwe ryuguruwe, inama nshingamateka itegekanya kubandanya ibikorwa byo gutora amategeko, gukurikirana ibikorwa vya leta, guserukira abene gihugu, gukariza ubwenge abashingamateka n'abakozi b'inama nshingamateka. Integuro 8 z'amabwirizwa akaba arizo ziri ku rutonde leta imaze kurungika ngo zizokwigwe zongere zemezwe. Sur le plan législatif, la session parlementaire ordinaire de décembre 2024 se penchera sur les projets de loi inscrits à l'ordre du jour envoyé par le gouvernement, à savoir kijanye no gutora amategeko. Isasa risanzwe ry'abashingamateka rya Kigarama 2024 rizoshimikira cane ku nteguro z'amabwirizwa zisanzwe ziri ku rutonde rwarungitswe na leta arizo zizi.
neguro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa nimero 1/9 yo kuwa 13 Munyonyo 2020 rijanye n'itunganywa muri rusangi y'ivy'intwaro. Neguro y'ibwirizwa rijanye no kugwanya ubusuma bw'amafaranga n'uburyo buhabwa imigwi y'iterabwoba. Neguro y'ibwirizwa rirekurira leta y'u Burundi kwemeza amasezerano y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku ngingo ijanye n'ubuhinga bwa none ku bijanye no guhanahana no gutumatumanako amakuru ryashizwe ku mukono i Kigali kuwa 23 Gitugutu 2013. Integuro y'ibwirizwa ryemerera leta y'u Burundi gutera igikumu ku masezerano ahagarika gufata indege biciye ku binamategeko, amasezerano y'irahe yo mu mwaka w'igihumbi 1970. Integuro y'ibwirizwa riha uburenganzira Repubulika y'u Burundi kwemeza amasezerano rusangi agenga gufashanya hagati ya leta y'u Burundi na leta y'igihugu ca Zambia yashizwe ku mukono kuwa 14 Ruheshi 2024. Integuro y'ibwirizwa rirekurira Repubulika y'u Burundi kwemeza amasezerano yo gufashanya hagati ya leta ya Chad na leta y'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa riha uburenganzira Repubulika y'u Burundi kwemeza amasezerano akuraho impusha zo kwinjira ku bafise impapuro z'inzira z'icubahiro hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Zambia yashizwe ku mukono kuwa 14 Ruheshi 2024. Integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nomero 1/2 ryo kuwa 3 Ntwarante 2016 rihindura ibwirizwa rigenga itozwa ry'amatagisi mu makomine agize u Burundi. Kugira ngo inama nshingamateka ishobore kurangura neza ivyijejwe mu gutora amategeko, dusabye ko ugukorana kwiza gusanzwe hagati yayo n'abagize leta kobandanya mu gihe haba hariko higwa integuro z'amabwirizwa, haba mu migwi yamaho eka no mu nama ya bose, tutibagiye no mu gihe haba hatumwe ko abagize leta bashikirizwa ibibazo vyunganirwa. Mudukundire tubibutse ko iyugururwa ry'irisasa ribaye itangurwa ry'isasa risanzwe ry'imbere y'ijyanyuma ku bashinga amateka bo mu kiringo ca 2020 gishira 2025. Permettez-nous de rappeler que l'ouverture de cette session constitue le lancement de l'avant-dernière session parlementaire ordinaire de la législature 2020-2025. Inama nshingamateka rero iratera intege inzego z'igihugu zidahengeshanya gukora zitiziganya amahoro n'umutekano bigatsimbatara, igakenguruka kandi ingingo ya nyene cubahiro mukuru w'igihugu yo gutanga ikigongwe ku bapfungwa bamwe bamwe, mbere igatanga n'impanuro ku barekuwe. L'Assemblée nationale réitère ses encouragements aux forces de défense et de sécurité. Inama nshingamateka isubiye gutera intege inzego z'umutekano no kwivuna abansi, intwaro, ubutungane hamwe n'abenegihugu, ibahamagarira gushishikara guteramira amahoro n'umutekano, bongere bashire ku mutima ko itegurwa ry'amatora rijana n'ibikorwa vy'iterambere arivyo bituma igihugu gitekana. Ikindi kandi inama nshingamateka irashima cyane ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugirira ikigongwa abafungwa bamwe bamwe. Ico ni ikimenyetso gikomeye kiri mu bijanye no gushitsa byo umukuru w'igihugu yasezeranye mu gihe yari karashikirizwa amabanga yo kurongora Burundi mu mwaka wa 2020, kandi afise intumbero yo kugabanya ibitigiri vy'umurengera mu mabohero hamwe no guhindura ibihano by'abafungwa mu bikorwa bizanira inyungu rusangi abenegihugu. Inama nshingamateka irahamagariye abo bose bazoronswa ikigongo c'umukuru w'igihugu kwisubirako, bagahagarika kandi bagaheba inyifato izo arizo zose zoshobora kubatuma basubira gukora ivyaha. Ku rundi ruhande, inama nshingamateka irabasaba ko bokwigenza neza nk'abagabo n'abakenyezi b'intungane mu kibani wabo, bategwa intege kandi kwijukira ibikorwa kugira ngo bashire ingufu zabo hamwe n'iz'igihugu mu kurangura imigambi y'iterambere. Imiryango yabo ihamagariwe kubakira neza kugira ngo bishobore gutuma biyumva neza ko basubiye mu kibano. Leurs familles d'accueil sont invitées à créer les meilleures conditions de réinsertion sociale.
imbere yo gusozera umukuru w'inama nshingamateka yarateye intege banyakubahwa abashingamateka bagiye guserukira inama nshingamateka y'u Burundi mu nkino zigira iza 14 zihuza amanama nshingamateka na nkenguzamateka yo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko zitegekanijwe i Mombasa mu gihugu ca Kenya. Akaba yabipfurije kororanirwa. Yasozereye ahamagarira abashingamateka kubandanya bakorana ishaka kugira ngo ishigwa mu ngiro ry'ivyo bajejwe rizogende neza. Nous réitérons également l'expression de notre reconnaissance adressée à nos invités de marque pour être venus rehausser de leur présence cette cérémonie. Turasubiye kandi gukengurukira cyane abashitsi bacu b'icubahiro baje kudushigikira muri bino birori. Bashitsi bakundwa, umwitwarariko wanyu no gukorana namwe ni iby'agaciro kugira ibikorwa by'inama nshingamateka bigende neza. Mu gusozera twifurije banyakubahwa abashingamateka kurushiriza inguvu n'ishaka mu bikorwa byiza barangurira igihugu biciye mu gushira mu ngiro neza amabanga bajejwe nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro muri risasa risanzwe ritanguye uno munsi. Banyakubahwa dusangiye imirimo, turizigiye ko muzobandanya kugira ico muterereye igihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu kugira n'umwete uruhara n'ubutwari muri byose. Ni kuri aya majambo yo gushima ibyifuzo no kwizigira rero tangaje ko bikorwa by'isasa ry'abashingamateka ryo mu kwezi kwa Kigarama 2024 byuguruye icese. Murakoze, Imana ibahezagire. Nous vous remercions, que Dieu vous bénisse, Imana ibahezagire. Murakoze. Aha niho dusozereye ikiganiro ikiyago c'inama nshingamateka twari twabateguriye kuri uno munsi. Shimire bimwe vyimva mutima mwebwe mwese mwagikurikiranye, shimire kandi bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ikiganiro kibashikire neza hiwanyu. Nagahwane gire aho muba mwubahwe.